naragiye kurondera ikibanza narinze kuvuga izina sima mve ndamunurira brand yiwe basaba miliyoni 10. My God, 10 millions. Nababwiye projet ngene meza n'abasigure projet ngene meza basaba 10 millions ba stage ba mibiki eske miye 10 millions ukinyangaria mu macho. None ni mojo ndavye mu maso neza. Okay, mwene mwagiye muravuga ngo n'abantu cha wibaza okay. Iyo ngenda nkafata iyo ma place y'ama 10 millions z'abandi sivyo. Jewe gusama yari biteramo. Barasiko n'aba police ngiye kukubesha je sinzo ko mabazo bayajya bonye. Je najenje munyakamenge yiyemera. Najenje. Nzofumanza na Majida Black. Kugira nikibazo na mukuru. Edison ni mukuru wanje. Edison ubu yakoze zo mu Rwanda, yakoze za Rwanda, yakoze za hehe. Nogira nikibazo na hago nawe bari kari isuzuguza umwana nka jewe. Ngizo tumuhera umusheri wawe. Abyumve. Ni kiki kizotuma umuhera, Silvo. Sheri ndagukunda ariko ikintu kizotuma ndaguheba. Niki? Cyamena mbe nari umugambi tubifitiye. Byo kuvana. Ariko ikintu cyotuma ndamuheba. Rakoze. Musa oya muzee. Oya simuye kubakora mu ntuze. Oya muzee. Urakoze. Uratuyoboye. Ntawo vyanga uratuyoboye. Oya muzee icubahiro cyane siyo. Oya mu nkunde. Oya ibumbi cyane vrema. Vyo wasabu vrema kuri TV online. Bakoraza. Merci beaucoup. Simuye kubakora mu nane bakore ku birato ku nkweto zayo. Sinkwiye ukuri kwimana ibihumbi jana na nafise amafaranga yo kuzana real wise ikibazo kora ndumunyakaamenge oya reka reka umuntu aba ari hose nikagasuzuguro kandi nakubwiye gituma nagasuzuguro ari baragoye bagiye kuvyemera babonye ariko Ariel afasha ka video ngo vya bintu biri seri baca bancinye bagenda kwandikira Ariel Isaac TV Yes, 1 Ebana je rero mumbabarire ndatanga nyene kiganiro nyene nk'umutananigwa ko ndikumenyene n'umutananigwa namuca mu vyumva. By the way nitwa Isaac Classic. Behind the camera ni Drizzy international cameraman. So ntarinzere kurandira murabibona nta majambo menshi ndabicisha ndikumena Landry promoter. Landry kabisa Pacheli kabisa iradukunda Pacheli ni bon yani fresh cyane gose behind the camera na Eve Bali abarika aba setting za Drizzy akara hakala Landry promoter nziza ego umeze neza none ya ndagyoyo cyane kwicana CEO uno mujama je twakora ku ma TV online ubasigari chef w'isamirizi twakorana kuma TV online tumaze kuhura muri silkira imwe mu TV online ubu uri CEO w'isamirizi PG Classic PJ Classic my brother ni terambere ridasanzwe ndazi neza ko biri mu bintu wifuza kuzoshikako uko vya biri kose inzira zose zoba vyaraciyemo uko biri kose ni respect kuba youtubeur ni ikintu ciza cyane waraducira inzira kandi baca banatwubaha attention nuko rero baca banatwubaha kera na youtuber cyo gukora ku radio ariko ubu maze kuba watatse baca bavuga ati bwabo ni babajama n'aba influenceurs barashoboye akazi ya voilà barashoboye akazi by the niko ndavuga ko wagangutse wavyibushe Pacheli nta kintu muze nta kintu gwe burya abantu bavuga ko atakintu ariko araronka kanoti wowe urimo Landry tutabeshanye amahara hari ntavuga muze abandi nabo bakavuga kamera aravuga amahera jemvu akatavuga kubera aho usanga uryamanye miliyoni twicaye kandi je nshonje Isaac Classic my brother Ivan felicitations sana bro merci sana bro ikintu kidasanzwe from kwa nicara nawe urakoze cyane uno musi rero nahisemo kumunda Landry kugira tukorane tuyage nari nkumbe no kumudedaguza utubazo ndahari mzee ndahari kabisa ariko kazi wonyikoza gasha ariko nawe uzigakora mu isamirizi ko yani nkora mu isamirizi Black FM bana numuvyeyi wanje isamirizi nkunda cyane kandi barakunda kuvuga sinze i comment nahuye nawe ngo urumva ngo Isaac na Landry kuva batanga kujya mu vy'amaradio umenga ya mivuduko ya mbere siyo bagifise bora byemera nibisa donc umuntu nijo twaragabanze umuntu ava mu bwiza aja mu bundi bo ushobora kuba babona yuko twe turi mu bintu bitari byo ariko usanga umuntu aba yibereye mu bwiza yo kuba turi mu bitari byo avuga ati niji terambere turaribona ariko YouTube kandi ariyo yatushika umuntu afise ibindi bintu bimuhanze kandi umuntu niwe yi programa shokora nkuko umuntu donc ugashaka cyangwa uri
ashaka je nkora nkaje uko ndabishaka kuko nije mba mbona ikinyinjiriza n'ikingirira akamaro kandi ivyo mba kandi hose mba ndiko ndakora kandi wigeze uhagarika gukora uraposta inganiro kimwe kandi en plus ugizwe donc nkawe ujejwe amabanga menshi amabanga menshi usanga bigoye jewe nanje saa tano mba ngiye ku radio mfise kontra kwisamirizi Hitop TV ndaba bisoye yuko umva ngosi gatoya umutwe undiye nkateba kuvyuka nkavyuka nka saa 3 voilà ibaze urumva usanga nanje ndo mwana w'umuntu kandi nanje nkeneye kubaho bivanye na talentiko itaratahura agaciro kumujena ariko arakora cyane Landry binduhisha cyane okay nice aho nyene tuvyinjiranemo aho nyene turabona ko aba youtubeur n'abayutubers in short bariko branding ibintu vyabo neza cyane mu Burundi bako bafise visuals komeye kuruta sinzi ko novuga ko baruta abandi ibindi bihugu sinzi uriko uraba system y'abayutubers n'abayutubers bo mu Burundi umuvuduko w'iterambere ryabo rirakomeye cyane ni nini cyane kuruta ibindi bihugu mpereye kuri wewe dufate nka Rwanda Tanzania Burundi nibo bakaze cyane mu social media ubibona gute mpereye kuri wewe urabona icamena mbere kwanza biraboneka ko ari iterambere ridasanzwe ku YouTube cyane twende bikunda kuexpose abandi barabinyegeza tuvyito twebwe biriyerekana suko ngahi wacu mu Burundi turakaze harimo wamenyesha makuru bakomeye bo mu Rwanda je yambwiye ati wowe uje nko ngaha tuja tukwirukana kubera tuvuruga sana bana wo dutesa bararaba ingene dufightinga ngene umuntu akorana ingufu ngene apambana kandi resulta bakazi barabibonye bamwe barabonye ngane je nirwa ntariye ndi kuri terre nirwa ntari baravuga ati wowe uje nko mu Rwanda bana wo twica wo dutesa kubera iki tugumenga turi rezo ukuntu ngome nguri sharp menga nta kintu cyo kureka umenga nta kintu kimwe cyo kureka nanda babwira ati igituma jewe ntagotwa nibwo ko nzi ntagotwa ndari nzara mugabo mwebwe igihugu cyanyu kiramaze gutera ibijanye nawe posting aka video camera na views ibijanye ne voilà urabona ibihumbi jana vy'ama views uronse ibintu vy'ama views genda bironka ku biganiro mirongo ingahe ndabiteranije rero urumva wewe AdSense bika kwinza kanoti mugabo je na postinze cyane ntakoze cyane ntigikunda rero niyo mpamvu rero jewe bavuga ati amoza kuri note hayi wacu twewe dutesa aba youtubeur ngayi wacu turakora cyane turakaze kandi terambere ko iraboneka kandi radio entertainment yiwacu ngene imeze amakondisiri turafungura voilà twebwe abantu tubahimiriza kuja muri YouTube cyane mu gihe abandi bahimirizwa gukoresha Facebook cyane ahani wacu ari abantu bahimiriza abantu mugure book ya Facebook WhatsApp natwe aba youtubeur tugahimiriza abantu gukoresha YouTube cyane ko ni isigeze mu bindi bihugu uguza amamega ya Facebook arimo na YouTube babona Facebook ni banayizi bazi Instagram na YouTube biba bifatanye voilà aho uzobura views ibihumbi jana gute bane bikunda voilà mwavyumvise rero ndi kumena Landry Pacheli umutananigwa muganga kizimya moto va master seruka rukamvye ntwari Mr the Star System Mr Black F Mr na kumara wewe amazina sora amazi meya umuji meya umuji niko gashaje meya ikintu cyose kibanga mu gisagara ubugifisi ubugifisi kabisa voilà Landry promoter rero jewe derukana Isaac TV gisaba followers igisa subscribers nka 200 we ubu tugeze ku 100 by the way sinkwiye gukora mu maboko mugira tatizo marensi zero aziyo bita look rakoze musabo ya mzee oya sinkwiye kubakora mu nze oya mzee urakoze uratuyoboye ntaho vyangura tuyoboye mzee icubahiro cyane siyo oya mu nkunde oya ibumbi cyane vraiment vyo wasabu vraiment kuri TV online bakoraza merci beaucoup sinkwiye kubakora mu nane bakore ku birato ku nkweto zayo sinkwiye ukuri kwimana ibihumbi jana na sanef arako aragenda nuko ari byiza tuzanire silver izoza vuba cyane icyo genda kubaze rero ngira kubaze kujyanye na n'iterambere rya YouTube ya channel yawe duhere muri Hitop TV ya mbere yari hariya ya mbere yari yatanguranye yarigeze ku 70 yarigeze ku 70 ubu urumva ijana nawe ariko ubu byababa nakunda vyaba bari ko ingorane urazi ko abantu batarose umuco w'irya channel yawe abantu baronse umuco kubera ko buri muntu wese yavuga ivyiwe kandi nanje ubwanje na vyaba yuko nanje kwera ico gihe vyabaye ko mvuga make wireze biva no kwikingira no kwikingira bizi ko abarundi yari hatari bon Isaac akazu dukora urabizi yuko
usanga haba harimwo intambamyi nyinshi. Akazi dukora naragize ikibazo kidasanzwe. Naragize ikibazo nsanga AdSense, amafaranga ya AdSense ariko aja ku yindi email. Ya mafaranga yinjira kuri YouTube. Mbwa nabibonye mu nyuma, none ino rorashize ko. Ofete ingene vyagenze. Ngira nibaze neza ko hari abantu benshi bo batari babizi cyane. Tuba tugitangura gukora Hitop TV, urazi ko Hitop TV usanga ukorana n'abantu benshi ukavuga ati bana naka ndabira aka kantu bimeze uku rero je sinitaho kuraba neza yuko hoba hari umuntu swati yo bari connected kuri channel navyo nitaye kuraba ko kuje nabona ngo nikora fresh maisha na indiriria na sign mikataba fresh ebana bigiye hageze ko umuntu atera imbere bimaze kuba bigeze kure ebana mbona mbaye ntuze mbaye log out ubishima mbere abantu mbere rero nagenda abona ama commentaire nagenda abona ibiganiro by'aba YouTuber ngo Brian Smith ngo yamwatse cheno yiwe okay na Brian Smith ni nka Toussaint abantu donc okay numu informaticien umuntu arabira by'ama YouTube channel menshi ngambe z'abari z'aba Oleg z'aba MB data z'aba Bface Wakalight Brian nanuyizo na balolilo za Wakalight Brian ni controller bon nabona aba login out kuri Hitop TV none aba login out bute kandi ari gwiwe yumva abantu baravuga cyane donc vyarashitse ariko kandi ndanamushimira cyane niyo mpamvu atarava kuri profile ndamwemera sana cause ari abantu banteye intege ubu ndamufata nk'umuvyeyi wanje kaka ari abantu banteye intege nataye umutwe buri muntu wese akavuga ivyiwe buri muntu wese akavuga ivyiwe banyataka ndavuga ati none eske je nacumiki ku mana eske je ko ndiri promoter man ibitutsi nawe yabaye login out okay yari icyo yakoze gusura nabwo ikintu yakoze none karo niwe bikurikirana si yayikreye niwe yadukurikiranira gufi navuze ati reka ndondera umuntu jewe nizeye umuntu mbona kadashonje ashobora kunkorera igisanga nariyumviriye ndazishire muri abantu banyu hariya ndavuga ati bajya bafite nyinshi ndabishire umuntu atamenyereye Brian ntavyo umura Brian Smith uzi ko mu director voilà deno mugabo yaragira ikintu yakoze yishi AdSense mwese mu bipfe mu bibure yarayivyonganya kandi igihe Hitop TV nubira cyari kujya nyenewe iracari kujya nyene kandi Brian karagerageza kuraba kumwe yo desactiva ikareka kuba donc I hiding ereke kuba mugabo kubera iwanje iri update cyane kandi wishimiye Hitop TV 1 ifite umuvuduko udasanzwe kuruta niyo nivyo nagira tugiye ko rero urumva ijya uyivuye ko wacu clear Hitop TV 1 fast Brian Smith rero ndanamushimira hari hose mzee yubahwe yaranteye intege cyane kakane nabihevye navyatumviza rero sasa bali ndabivuye tuzorondera akazi dukore okay wewe uri mu director umuki raba ugenda urondera akazi mbari kwa Isaac mbari muri yakeza mbari za heza jibe genda hariya nanje reka nipambana jewe naje je nisubire mu Kamenge muhira je nibonaniza ubuzima bw'iwanje fresh je narize vy'amatara ngende ku mu electricien okay narize byo kwinstara turaza kugira ko gato tumumenye paceri ndavuga ati bana jewe ngangende nandika makete muri za ba afro muri jimbere hariya za bahama kazi nikore kubera barigeze kuba bifuza umutananirwa ndavuga ati sasa ubuzima je mbona bunyanyi kaka narandarira pole sana kweli okay hama rero oranyibukije kabisa Hitop TV ndibuka bayitwaye nivyo nkuko uri kuravuga ngo haravuze amajambo menshi I don't know bavuze yuko ijya TV ijya Hitop TV ya mbere urumva yari yanuze nya ya Satbi cyara navuze muna Satbi barifizemo mutaje TV ya Landry niyo mpamvu ngo certification ariko nataka mahitology yakunda gutanga kuri Hitop TV ndagugumeza ni kilande yo maneze oya hari rega je kugira warashima ndakubaze ndakwanza kuranza byavuzwe byose kaka sivyo na gatoya Sabi nta madiri muri mukorana na Sabi utavuga Fariaz kugira Hitop TV beho
none ngiye logo yahito iyi logo yahito dukoresha no munsi hajya Farias je namwegera arambwira ati toto dufise Kitop TV ciki hash na te Kitop TV okay uravyibuka hano waruri Farias aratubwira ati foko mu create logo ifite ikisigura par exemple nki Bantu Boy yanje afite ikisigura ona ndamuhamagaye ndamusaba impanuro arambwira ati ifo ku create logo ifite ikisigura hamwe n'umuntu azokubaza ati kino kintu wakoze gisigura iki iyo logo yanje nk'umudazi ikisigura mwico ngico hashtag na creation irimwo ntaki arambwira ati ifo kure ikintu rero turaja hamwe na bari turabikora umvuye ni Farias Sadbi nawe aba baririmvyi bakuze barakunda abantu bakora nawe Sadbi umushiriye umugambi aramubwira ati kaka tunataka tufanye kazi hivi na hivi atakuja araza murabikora na projet rero Sadbi nta kintu na kimwe donc atakwera umurimvyi w'umurundi kandi vraiment canke Sadbi kubera iki canke ni kubera wigeze kuba muri team yiwe eske mu waramaze kumusaba ikiganiro Sadbi akayikwima oya bra okay voilà je namusavye ikiganiro arakima kandi Sadbi wari umugenzi we burya attention narabonye PJ Classic kwa Satubi wamusomesheje ibiki Shambori nyamitwe byo uracengetera ndaki uracengetera mimi yasomye gawe PJ Classic logo yayisake kwa Satubi ego nivyo okay none okay PJ Classic ni gwiwe oya sigwiwe none koje kwanza ni gwiwe kubera narabonye wowe afse empire wowe uko kiya band nuze ya logo yawe kandi vraiment kandi sapinara muri radio oya vraiment na radio mugabo logo yiwawe yatoma radio yose logo yiwawe sanga mutamusavye ndazi mama wena edisoni ba sinzi ibyo wapuye ariko tuzobimusabaze kameme ngijya shari yayimusoyewe nabandi bafise shari niko yazi ko asati gabanya shari kuri Satu gabanya shari kuri Satu ushaka kuba mwaramugiriye ibintu bitari I don't know sinzi n'ibindi byabo ni inshuti ya PJ Classic cyane je nariboneye n'amaso y'wanje abiri gushamba barire bavyari oya ntacyo bitwaye je niboneye logo fresh kurambazi ego warashima ndamushimire urumva ndatangaye nta nivyo nibuka yesha logo iriyo muri studio kwa Satu ego merci sana hama rero Landry tugira mu kazi kawe nyene kubutananirwa n'ibindi ndibuka benshi bakumenyeye ku bintu by'imivumburo by the way ariko benshi barakwidonga urumva Landry akunda kuvuga ati niwe yazanye ibintu byo kuvumbura mugina ndibuka na Simbizi yaranaguteye yobuye cyane ati ingorane Landry arakunda kuvuga ngo niwe yatangiye ibyo kuvumbura atari we yabitanguye Skirel Landry niwe yabitanguye tushaka kumwishure Simbizi kuri iki kintu urakoze cyane Simbizi ndamwubashwa kumwataka ariko umuntu yakoze indege haje umuntu wa mbere atanga gukora indege ni nawenzi haje muri turasaba pilote batwara indege ariko batazikora mugabo abo pilote batwara indege ariko batazikora sivyo hari umupilote umwe usanga ari bamenyekana kuruta abandi sivyo haje ibintu byose dukora ibintu by'abandi bakoze umudirecteur yanyigisha muri secondaire directeur Evode yageze kutubwira akantu ngo mwe je ndabaraba mwe abanyeshuri muraza ngahamwe yakubisa amatentire mugaza ngo mwagize ibiki mwiyambariza amanuziki twivyo twabikora muri 1900 ko mivyo vyaraba twarabikora twiwe kera nta bintu bishasha muri ko murazana twivyo twarabikora ako gusa mwebwe kuba ariyo myaka mugezemo arico gihe cyanyu niyo mpamvu ubona kumenga mwe mugwa mumva murakaze banuze babahaga usanga basutunze amakwafi uko nyene manuze amapate ona kavumye muri no minsi zirekura ziga barazamba gabuti la jeje ziga zose bakubona ziva rero jewe jinagize imana ndamenyekana bira nagukorako voilà kuruta n'abiko babitanguye ariko jewe sinabarabiyeko Sinabarabiye kuri ahubwo jewe nicaye na bari twicanye na bari na case n'umujama yitwa Edi turazana ikintu gitandukanye n'ibindi bintu byari ko biraba byo ko biripasa ico gihe uratse ko ari ukaze muze urabizi ko turadufise na hose mwari totoiz totombi yari televiziyo imwe yonyene je ni inspira kuri mwebwe eka gore kandi abivuga aba Isaac abani bakuru banje attention
abani bakuru wanje ndabubaha kubera ko jewe natanguye gukora ari abantu bari kuri terrain bena bawuzi yari wewe na Ozi Mishu Miracle ego wewe Ozi Mishu Miracle oya ebana Isaac arafisa kamoto moto chini Isaac arekuye content yabari content urabona kari content nduka rumuzi tigeze kwa kamikazi menga kwa kamikazi Landry yakubize reka turagiye yari nuze cyari biryoshe sara jena wewe wana je twarapingzana jena wewe kabisa kandi pinzana kwacu ntanzigo turavuga tuje mu kazi vreo ndakaze vreo ubongukana oya ndubaha rukovonko urarinze bakiya gihe twakoresha inzigo zacu neza aya ni vyiza gukoresha inzigo neza gukoresha inzigo neza biraryoshe ukora inzigo neza uvuga ati je nshaka gukora ndutuye ariko ababosi bakiya gihe ashaba bosi barabayeho vreo twaritanga kandi rero attention je warampa inguvu mwana inguvu zo gukora vreo Chereka ndabashimira igihe mbere ndabivuze vyo bino bintu abayisaka baradukoma ariko maze kuzana system yiwanje agena shat nabicreate kuva mvuga ati none sasa tusiko tuko dukora bimwe tufanye bitu ya mateka okay Landry uno munsi umuntu akubona yego abananya kubona nyene nk'umuvumbuzi cyangwa abananya kubona tunhala yo je naco bintwayo ya nk'umuvumbuzi uwo muvumbuzi nyene ngari bamwe bayifata umenga babihindi sura itameze neza ivyo bayiyo yindi sura mugabo je mfise intumbero yiwanje kandi je projet ziwanje ndazibaha donc canke donc ivyo nkora ndabibaha bakabikunda mbona ari sawa nta muntu akundwa na bose je mfata nk'umuvumbuzi umutananigwa kizimya moto ntwari kiruma ayo mazina agenda hano abantu bankunda nta zina rimwe nigeze niyita n'abantu bagiye barayama no mu bihugu bibanyi baragiye baradushishura mu Kinyarwanda badutera amakopi bakoresha amaterme yacu rero urumva ni ikintu cereka nk'icyo kintu kiba gikaze je ngituma uwo muvumbuzi nico catumye CEO wa PG Classic amakazi CEO wa Black FM bamakazi ico nyene ndi nico catumye bigenduka urumva sishobora kuciya nyita amazina wifuza nuwanyita ko ndumuvoyo naramwitaba okay wala yaraho nyene ubuye n'abantu bavuga Landry kwanza ariyemera sana ujya mu jamari tapa cyane bikarenga ugasanga ubuye n'abantu bavuga ati Landry wapi avuga n'induru nyinshi avuga en general izo nduru zanje none yo zingejeje mbona ko ndi kwiradi kuri Black FM nonataka kwa ino urafungura kabaho umutahe wanje n'agahogo aba boss banshiramo imitahe kubera ko bazi ko ndimvuzi mvuga cyane nivyo bingaburira none gasha mwe mushaka yuko basi ivyo bintu bihera mushaka ko ntabimvuzi ntavuga vuga cyanye mushaka yuko ivyo bintu munci zose muhogo mu bawukure navyo ntibikunda atari uko ntibikunda niyo mutahe mfise bakabya talent ziratandukanye muzi nta mujama jadorazi imyaka yarondeye hita kayibura Jadora mu ndamuzo byo mujama Jado manager wa nani wa Fabilov ni nawe pale wa Fabilov nukuri no donc Fabilov ni pale wa Jado kuri mariage hari kubura aba Jado imyaka ibaze Jado good trip Jado Fabilov yamurivye mu ndirimo kuva mu 2010 ubu yizani akantu yigira kuri miko akavuga amakuru ya fake even star ni star kwe If Bali imbecile cameraman twatanga iryo zina barigaya imbecile even star abo imbecile baki umuntu nyene wewe jata watanguye kaya ka Isaac TV ndakibuka kaya televiziyo ndakibuka post ngindi uturirimbo twawe sivyo wishira ko utuntu nyene ndavyibuka ico giye bazanagufashije uravyibuka twanagufashije siku ndogo ironza piga ma 1k mu isaha abantu ahubwo rero bica bihindukira iyo televiziyo nyene Isaac ije muri concurrence n'izindi zari zihaza voilà kubadida kubadida okay Landry yavyishe neza cyane ati ivyo nyene je bituma mbaho nivyo nyene bituma niko nibereye abantu bazobaranyihangana bazobakwihangana niko mbayeho ajya wowe na muvyeyi wacu ajya mama Mariamu abapeti ko duhangayika sana bitwa mu karti barabitahura abavyeyi barabitahura wibaza yuko ngo wowe ukenera gutanga akazi ukavuga ati kiya kintu ndabona ko Landry pomoto gishobora kagenda kuza Amerika tunapasiana anajoka ni peti wakamenya anajoka ibana inuze yabo sifa zao ni fujo ego barazi ko bazi kuvuga abanyabuyenzo bavuga nige bavuga
nta banyabuyenzi bakora mu mabara kare ubu rero nibo buzuye voilà majamake rero Landry turumva yo wagiye urava naho ugeze uno munsi by the way is good naho ndagera hitop bigeze ku bakozi bangahe tugeze ku bakozi katwumve babiri tugeze ku bakozi 8 8 ya vrai 8 njena nzi muri 3 Bali wewe na nuzenya na Gucci turafise umudesigner turafise umudesigner wa YouTube habo bose kutaraba present canke n'ubu bishaka nasanze oya abarundi nasanze bagoye sha Isaac Vava ngo niko ndishima oya naco vuga uko nyene abarundi ni hatari wikoreye akantu uzoma muri paratura je nigire muri yaga nkora ikiganiro ndiko nderekana uko nyene ndiko nderekana abakozi nyene vuga tabane abantu dufashanya na kazi iba blood fair turi 8 dufise n'umunyamategeko abo ubu habaye ibintu vy'ama metre muvayo okay so n'umunyamategeko ibintu byose twe bipanze neza ku kantu kaboneka wararonka koko birikose ivyo ndose ajya n'umuvyeyi ico ndose twebwe rero ngaha rero ico no kwibira ibanga rero muri top TV top TV nta mu boss nta mukozi bose buri muntu wese akora nk'uwikorera bya bindi za musanze ku singuyo moto chini turiro Chris nimo ko murakwega ariko kwa ni radio abandi basi jewe tunu mu boss wacu sinitugira twicarana umukozi wa Black FM mu boss wa Black FM siniganda mubona vero okay sawa hama rero ngira biravana na system ya kugira voilà ni system ningene yakazi gapanze kameme kandi ndakwanza ndanahanura abakozi batamenyera boss oya kirazira Jacques musimuzoemze nimba nanje ngana urako nubasha twarakora kumenyerana nibibi rero aho nyene Landry tuje gato mu byagibira kuvugwa ko rero tumwe ego mbaza boss nabonye nuzenya nabonye upostinze sheri wawe ego boss wanje yitwa Urakunda cyane ariko ko tupoze urushimira kugira ngo umuntu nkarandira ikombuta azwi abantu benshi abaga benshi no kuba wisha ama connection menshi y'abadaya bandi badakumbure bari kugira ico bakumariye muri kazoza baje we barivuga Isaac hati muri ifatira decision nande kuvyumva n'umuntu ugiye kuvugana ari ati urumva nizagije abastare kuguna mu postinga bashirwa y'abagore bandi birica connection y'aba nawe tubona iyo connection biba bigomba kuyica bizoba byanza byo kwishe nyine byari byo gupfa nyine birisha kuvuga man cyakuzura ngo ndavuna ndica ndasiba ndasiprima jewe umukunzi wanje uzana brother fair ukaza uzanira ibintu ujene ngo ngenda guha akazi ngo kwera ngo wagize ibi ubusanzwe utari kukane niduhendane nabyo wagira umetu jewe umva nakubwira igituma rero je nabikoze impamvu wa postize video Isaac muri bakuru banje ntangure mu mwuga murabizi ko kano kazi dura n'abantu benshi kandi abantu bose duhura siko bose batwifuriza neza sivyo egaje n'umukunzi wawe araryoherwa abonye umushize kuri stati akumva none kakunzwe bimeze neza kuwe kumunyegeza ni nzahabu abo ni yarje utwara mu mfuko ntibayikwiye ubushaka nyene udashaka ko uramutiya batora kubona bakabona kudakunda n'ikintu kitabaho bakabona kuri fier nawe ukabiviva ukumva kubirimwo neza mugihe bitakwicira akazi ntaco biba bitwaye mugihe wo bidatuma urara inzara cyangwa bituma utari mbega urazi ko jewe hari abantu nungutse kandi biciye kuri we abantu nungutse kandi bakamaro kandi baciye ubwenge biciye kuri we hago babonye ko ndi seri narabonye umuntu avuga ati none nk'ububohe bana dujasubira kandi posting ubundi nibisanzwe none isi turiko none turi monde ya internet birabaho tuna update tuzokwa updating amafoto sibisanzwe sibija muri photo studio sibisa umufotografe muri top TV ngizo tumuhera umusheri wawe abyumve ni kiki kizotuma umuhera silvo sheri ndagukunda ari ikintu kizotuma ndaguheba niki icamena mbe nta umugambi tubifitiye byo kuvana ari ikintu cyotuma ndamuheba acum apana bimwe byo kuvuga ngo araje ngo ndamufashe mu gitanda kumubona gusa ariko ancitinze kubimenya gusa ko yancitinze gusa mama byo tuma ndamureka kandi atarakimurada uraza igituma je mu kumwereka abantu naravyi ari kintu nakimwe nigeze nda
ayo nk'ivyo bibazo uri kurambaza nyene urumva ko ivyo bibazo ukura bimaza je kubera ko namusize habo ca bibaza rero ariko arancitinga umva nibaza nikoreye nabo nahevye ataca namurana kaka vugisha ukuri nawe ukora iki moto chini zari na Diamond namusaza nabwira ati unataka busta shaka kumenyekana mini brain za brain bibi yangu ni star bibi yangu ni star umugore wanje ubu ndashaka kuvuga tumviza rero ubu bali views mimi naona views azionekana mada ngo kona gato boosting hapana ita mada mufanye kipinda madam bas ibyo binakuwa fresh kuberiki namuse abantu baramumenye voilà baramumenye numustar sivyo jewe namubwira ati mbushaka ubustar mimi nabukupa ukitaka franga ntayo mfisa ariko tuzaronderera hamwe sivyo tuzokora tuyarondera ushatse ubuzima bwiza ngo umuryango ujya mudada bahagaze neza attention kanoti bakupoa mijo maskini mijo maskini mse toto akamenge bizoza kuriye kamenge ngira kamenge oya bizoza ndo muvu wa bizoza ngira kwanda chakubwira niambia ati okay wewe unataka franga reka dukore tuyarondera bustanda kupatia kwambara neza tubishoboye uraca bamuhira bitu bitakuwa sawa ukeneye iki kuchibona kunchitinga no bantu bamafuti bato bajwi brand yawo mutana nigwa unakubona nefesereje oya rero cyaciwe naranyubahiriza nashora amaze kubwira arakwereka abantu bamudraga mba ndabazi arabakwereka mba ndabazi naho nabonzi kandi narigeze kuvuga ngo hari umuntu muri entertainment yigeze kumudraga madam drizima message gose namutesa bibi yangu tuma message no kandi Landry we ngo urafuira cyane abantu bandikira message madame wawe bamusaba ibiganiro nko kuri top tv mwereka igikunda madame wanje niwe muzamusaba ibiganiro gute mugihe nasavye nasoye uruhusha ati uramurongora we Landry bisaba ko muca kuri je okay gena ibwa mushaka kamera mari bwamubona muna hivyo jamani muci wanje ndabamata ati nuko ibi numubaze mubazi je ndababwira ati mugore wanje nuko mama urumva rero mu telefone madame wawe muri telefone ya sheri wawe nta nimero y'umuntu umwe muri entertainment arimo atari bali wenyine barimo mugabo atana ngo bamwandikira vya love no ko biri kose gabitangura bukiyebuke gabihera hiyo gute uri hehe ni muri show ngo didi yo ashanda siba ndicha kwanza nija ngafuta Landry rero usiku uri wenyine message zuko arabizi nawe ati reka hagarikaho ntana vyumva ivyo bintu kwanza nikibaho abazi yuko ati uyu muntu akarantest umara n'igihe gingana gutelana imyaka 3 imyaka 3 uzania ni hivyo hivyo uramuzi bikwiye ndavyemeye Landry rero mu gusozera reka dusoze ku bintu bibiri bikomeye cyane kimwe shaka kumenya Landry kubera iki amashira hamwe uri mu rugamba rukomeye cyane turimo kubera iki amashira hamwe akomakomeye ayo ntarize kuvuga amazina bakora amasabuni bakora ibinyobwa bakora ibigi ba Sabonnez ba Brarudi n'abandi benshi uko biri kose amakampani yose kubera iki atitaho cyane ama TV en ligne benshi barakunda kwagiriza yuko ama TV online uvuga ati ama TV online rimwe bakora ibintu bitagira umutwe n'amaguru bona ba influencer ariko bakurikirana n'abantu badagira umutwe n'amaguru in short en general ubaza ko ari kubera iki muri Top TV tararonka ama contrat komeye nk'imiliyoni 140 ibaze na hit mfise mu gisagara na hit ufise zose bataranakumanika no kuri pancarte eyes active uko nyene n'abandi wanagerageje basi twageze kubona ukura n'utudiri basi tumwe basi turabona basi chengetera yako ifuko unamshukuru meme kutia mtu vitu twingi wewe sema ndire ishuri cyo kibazo impamvu amakampani taraza reka kino kintu mbese serious vraiment kuri kino kintu tansi urugamba rurakomeye jewe ndibaze neza yuko ari kudatahura no kutamenya sivyo ugerageje mbere no kura abantu baha amadil usanga ari babandi nyene usanga ari abantu mbere twe turuta inguvu aha ni buraya usanga tubaruta inguvu aha ni buraya bavuga ati urumva barabatumbera bakabasaba ama propose Chere gukora ama propose wanje y'agapira yo wibaze nande bitegeza gupfira yo urinde wewe urinde ufise wewe mu muryango wanyu ninde muntu akaze mufise ibaze vraiment nivyo barabalanda ngahi wacu mu Burundi nasanze aya ma companies adatanga amadiri kubera ko umuntu ashoboye ahubwo barabaka mwana wa mama kubera ko ntibisiguritse kubona umuntu nka Landry promoter ntaraba brand ambassador w'ishiramwe na rimwe nga mu Burundi ibatse
mbere je bagusuka k'ibinoti je ndabanze kuba brand ambassador wishira muri ri hanze y'igihugu nilipiga rare kimya kimya urakauka nano sudura duke gusa vyabaye igihe gito ariko bana je narasinye contract nishira mu ryo hanze no gusaba Partage abo hanze ariko aramubona Landry ibaze kuruta abo ngaha je nibaze neza yuko Landry biko bifira si twebwe burya dufise ikibazo ni ibintu bibiri je nibaza kuri kote iwacu hari ikibazo iki no kuri kote iwabo hari ikibazo dore kuri kote iwacu bari bibazo dufise no ku muziki nivyo bihari ugeragaje kubiraba aba bavye bacu ko nushobora kuronka miliyoni amajana ngaho nka wewe nta miliyoni wewe aho amajana 5 miliyoni amajana 5 yo noti yarenze usanga ayo amahero genda kuyashikira uri wabaye big warakuze rero abo batama usanga ari babavye barondeye ifaranga bigoye kandi bakayarondera imyaka myinshi bakayarondera iterambere itaraza ibi by'amarezo usanga mbere usanga ibintu batabitahura ibintu turi usanga batabitahura twebwe rero ahubwo turakwiye ahubwo twe guhaguruka tukegira abatama tukabasigurira bugiye ibintu bikora uku ibintu bimeze uku tukabitahura waje n'abaririmbye igituma abaririmbye bamwe mubona bavuga ngo ibintu by'abaririmbye ni by'abavoye nubura ko hari ababosi badatahura yuko ucishije ku muririmbyi ushobora kunguka amafaranga ushobora kuronka amafaranga niyo mpamvu usanga na leta kenshi hari ibintu bimwe mu baririmbyi bidogera leta abaririmbyi babura kubera iki donc leta abavye bacu hari ibintu bisaba kubiyegereza ukabasigurira ibintu ukabereka ibintu hamuza mvu muvya kugira ati ni mamura kati je ndatangaye urazi Landry cyo kivuze kirakomeye cyane urumva urazi yuko ugasanga abantu bo hanze diaspora reka tuvuge diaspora niba ariko barabona valeur yacu bamwe bakadupa exactement raba domicile nyakubahwa yawuza ndayize domicile yawuza ari umukuru w'igihugu mzee warabonye mu myamamazo hari aka video kasohotse ngo sidibe mbega ngo sadibe ngo nawe ninde ga gusinguga sidibe urumva ibaze yahoze ari umukuru w'igihugu sadibe n'umuririmbyi w'igihugu sivyo mugabo ntawazi yizi Natasha igituma ziba Natasha naho mu autorité bose donc ko Natasha donc afisa kabari gakomeye donc bajya bavye baja kwicara hajya canke bakagira ibindi n'ibindi byinshi bitandukanye Natasha byotuma ujya muziya mumenye na Sabonnez nk'umuririmbyi akomeye sivyo kumira ashaka gutwenza abantu cyangwa sabaryoshe tubivuge oya ntawazi ntawe havuye amumenye kandi yavuze ko ntawenzi kandi ngo mushaka kunshokota kusidi ntawenzi ibaze ntawenzi ushaka kunshokota ngo gasanga karimba rakaza uragataha nice iki Sabonnez babaye ubuzima bw'igistari bwo kuyugana navuga ati bana miye wavuze kubijanye n'amakampuni ati amakampuni ife ko rero twe duhaguruka ni twebwe tugenda kuba tubasigure tubibabwire tubigishe ariko nakamu dutera ku mativi bakumve tubigishe tubabwire ati ibintu bimeze uku ibintu bikora uku dushobisha ugenda bavye bikora entrepreneuria mu gihugu bimeze uku niyo mpamvu na nyakubahwa Wirinyamitwe ndanamushimire cyane yarafashe amativi yandiye cyane abatango kwifatira mu minwe ikintu cy'amativi yandiye urinze ubona Maître Muvayo Jean yubahwa uremze avuga ati abana abantu bakomeye cyane muri histoire yacu abantu bategetsi batangiye kwicarana nabo dukuyemo Maître Muvayo na Nyamitwe harabandi abandi bakora yego banuzenya je maze kwicarana nuzenya wahoze ari umuvugizi w'igipolisi ujya umuvugizi w'igipolisi nuzenya bwana nyakubahwa mzee Pierre Nkurikiye mutama wanje mzee ubaho ana yikirira n'amasinema ujya mu star nta kibazo rero abantu ibaze na hit ufise mu gihugu bajye bisiba ko bajya aribo babitahura kandi n'abajya n'abashaka kwishora mu kubimiriza abandi mu kubisigurira abandi baga irivyo bosigura bijanye n'amabanga yabo ntibashaka no gusigura neza nkuko twobisigura rero two kwica tugasigura baze twabwiye tubimeze uko abashifa ama company naho bipfira rero rabasadbi yaravuye mu nzu yararetse kuba umwifunza arasohoka sadbi atanga kuta amadili n'ababoss sadbi niwo muntu hambere ngira niwo waririmbye hambere arana niwo waririmbye hambere maze kwicarana na muze ngaha Polinari ego imiliyoni jana Polinari abantu baje ngo blague muri Frambo mzee yicaye n'umugwiza atunga ego n'umugwiza atunga hajya amafaranga ibone ko amafaranga ari mu muziki ariyo no muri bivyo wacu amafaranga ari bisaba yuko oya santo bino bari kumwe urumva mwaje makishoze kuvuga rero yuko
bagenda bagasigura ibintu bikagenda neza ahubwo rero twese tumaze twamara gusigura ibintu dukora ingene bimeze tugasigura abantu abategetse twabasaba kuvuga ko dukora ibintu bitajya kugira tubeho muri batugorora tuzoja muri izo professionalism bashaka nitwagira amahe twantu nk'amafaranga kugira tubikora tuboga inoti bavyumvira ndaho natwe kandi bikatugarukaho kandi nitwamara kwibasigurira ivyo tuje twiga kwiha agaciro voilà ati je narasigura ujya muntu urya arazi cyo ngo arazi nivyo arazi n'akamaro ka kino kintu nkora rero ndashaka yuko ampa agaciro bivanye n'agaciro namwumvise ko mfise mu gihugu par exemple jangiye kuri World Beach Edmo ubawe chef World Beach mubaho nakoze ikiganiro cyo ntwara umuriyoni n'ibintu hejuru ngana na 10 ngeze dépense mbere banangaburiye wow nivyo kunywa baraduha byose badufata neza baraduha baraduha akaso World Beach baratahura valeur umuntu abafise mu nzira umuntu abafise ariko mutaramenya urazi ko World Beach mu bantu cyangwa se mu batumye World Beach igira valeur cyane TV online TV ya baraduhamagara no mango abanyaburayi benshi bavuye Buraya baje mu vacances bashikira World Beach ko niyo bari rero jewe aramaye agaciro je nawe lego baduha agaciro turaryoherwa sana turavuga ese abandi bantu nabo bo rero sawa companies nkakenera nka Vewit zigatongaja kwa Polinari cyangwa nkaja kwa Venera ngambye ati mzee nibone ntiza ngaje naje cyanda gufasha kumenyekanisha business yawe company za itracom zaradufisa ngomba gukoresha Vewit zibiri mwizi nizi baraguha ariko bizosaba yuko ubabona ikumbure hamanda jewe rabitanguye muhu je natanguye guhaguruka aho ni sawa kandi nasanze burya batuzi fo kutwiga tukabasiga just like nkaho kwimadini twinje muri presidence wasanze presidence just tuzi yo muri presidence ho nuzo swena kumvira ni centrale ibintu byose biba mu gihugu ego ajya byose babayibona aha majya makerere mu gusozera rero tuje mu kibazo cy'abanyarwanda na Landry promoter yose rero atanse kirakomeye bisho nguma bavuga ati urumva nivyo byazanye n'induru hagati yawe na nuze na Idiso induru nyabakije gatanu tamuntu je ngangira n'ikibazo Landry promoter okay is good ariko arafitaniye connection nziza na yabaririmvyi bo mu Rwanda niki connection yabo imeze neza ariko ikibazo gishakiza Landry promoter kumenga aba artiste baraza bavuye mu Rwanda bagashika ngaha bamwe reka duhere kuri Ariel Wise Boyisi baravuze ngo niwe wamuzanye wowe uruvuga ngo niwe wamuzanye bavuga ati siwe wamuzanye abandi sinzi kibazo aho kiri gatisha ugatoka sanga abandi nitwemerana Ariel Wise niwe wamuzanye kuko bavuze bamuhaye dolari 1500 ese niwe yamuhaye ivyo bintu sivyo bamuhaye anga ivyo bintu sivyo bintu ararenga abantu baravuga ibintu ivyo nindi yabivuze ariko trawinza we yarakubiye ko yahawe na oya ivyo ngo Landry nafise amafaranga yo kuzana Ariel Wise ni kibazo ko ndumunyakaminge oya reka reka umuntu abaha ari hose nikagasuzuguro kandi nakubwiye gituma nagasuzuguro jera abantu nabwiye ujya mugambi bamenyesha makuru n'abandi bakuzana abandi artiste no kuzana Ariel Wise kwanza kuri Ariel kwanza man yo projet ndayimaranye amezi benshi nigiye Bruce Melody azanga nigiye projet ndayifise Ariel niwe yagomba kuza muga ndabura abantu bavyumva bashobora kuvyumva dufashanye kuko harakenerwa impusha harakenerwa ibintu byo gutegura igitaramo biba ibintu bigoye ndabarondera barambwira ati yo ngo iyo projet ni fresh ndayitegura neza bagenzi banje nyine mbona ko bifise bashobora gutuma dushobora gufasha bikagenda neza n'abaratse n'abajournaliste gusa n'abandi bariyize bashavyibuka ndababwira ati dukore iki kintu barambwira ati poa dukore okay dukore mwa nkarindire yuko nabwira ati okay akenewe rero bino bintu byo dutangure ya projet wapi swata ntagiye nakimwe banyishura kuma bambwira muri za tuzo avuga ati ibintu wapi Jesse no guma muri ivyo umuntu dahuza vision ikiyo rero sasa natuze nimba ntibemera ko ivyo bintu vyo babonye aka video rero Ariel avuga ati jewe nzo ndi Bujumbura nzo ndi iki abarundi please present hit of TV abarundi baragoye bagiye kuvyemera babonye ariko Ariel afasha aka video ngo vya bintu biri seri baca bancinye bagenda kwandikira Ariel twageze mu Burundi nijewe nkora ibindi akaze rero nashaka dukorane Ariel nawe rero ajya mu shito naramukunze cyane acha kwereka Landry uramuzi uyu muntu ari umuntu akarangora ngaha anyandikira wa message namubwiye avugane nawe we
kubadide ugaca bigaruka kuri jewe ukiyumva ngewe ugiruze kumbwira ngo mwe nandikiye Ariel kandi nzi ko twari ibyo twayazi Madame Makere ya projet Ariel ya projet sama faranga yiwa ariho bari mwafashe ndafise ama pourcentage yanje ndafise nabandi bamfashije sinari kubishobora je la familia ya sinari kubishobora sina la familia gusa haro nabandi batashimye ko biyerekana mbere y'amakamera bajya babonetse kubera je nsanzwe ndi manager wabo ndabagarariye impamvu babonetse kandi warakoze nawe waramfashije twashire mu kiganiro uratwongera umwanya mani gwizagire cyane cyo kintu sizofa ndacibagiye kuko yo abakozi babona ko baduhari uratuzibira imipaka oya ntibari urusha gwavuye kwa chef oya nubikate Landry yo barero nubikate mu majambo make nubikate chef uri watanze uruhusha ati reka chef yotanga uruhusha nyene igihara akavuga ati ni kuri pardon bagiyemo brad of fair ogira brad of fair na chef okay Landry majambo make usane ko ndifite okay tuje muri dossier ya ariko ntarishura kandi kindi naco mbega abantu bavuga yuko ngo none bumva kumenga je nta kintu ukora mu gihugu hakuva mbega nta amarana ufise yo kumuzana nivyo nta amarana mfise ubwenge waracengetereye haraboneka abandi baraboneka birakura ikindi naco nawe unacengetereye ko je nkabahagarika bari kumukuraye ko je narazanye umuntu ndatereka ati nguyu je pourcentage yanje ni nawe pourcentage yawe ni nawe pourcentage yawe ni okay leta yibi na mimi leta yibi tufanye kazi harabaye gutorera amajambo hagati yawe na Nzera Ediso kuri Facebook hari habaye iki Ediso yavuze ikintu yansi ibintu bya inyarwanda.com inyarwanda umva inyarwanda bo bavuze yuko hinje abanyarwanda barenga amajana umva nakubwira ariko ikintu mukwiye gutara ku ma media ziwacu ngaha kije ni kinyamakuru ciwabo bashobora kwandika ibyo bashaka nawe wandika benye unataka andika ivyo ushaka ariko wandika ivyo ushaka muri utaviora murundi mwene wanyu kuvuga ko abantu baje bariko bo none gashaka no si ivyo oya abantu baraje twarabibonye Druzi hari abantu bari abantu ebuka Landry abantu bari bahari nabo video barahari kuri izi mubazera nanambwiye ati kaka sasa mbona shuti mapema nanambwiye anambwiye ati kaka don't worry miko ndi mukazi fresh abantu bari bahari kwa meme iyo nshaka Druzi wo muri Isaac nari kumubwira ati ibi bintu ntubipukamere nje nifite ikizere nk'umutarani bwati jewe ngaha kamera je byose kamera biraza kubarana baraza kandi baraje nakuje strategy yitwa live band gushika nka 18h 17h bivanye n'ikirenge cyari kimeze bari doge stage imbaho iki freshman n'uburyo none bama amafaranga ni episode ya mbere kola courage man amafaranga urabe naragiye kurondera ikibanza narinze kuvuga izina simave ndamununira brand yiwe basaba miliyoni 10 my god 10 million nababwiye projet ngene meza n'amasigure projet ngene meza basaba 10 million ba stage ba mibiki eske miye 10 million ukinyangaria mu macho none ni mojo ndavye mu maso neza okay mwe ni mwagiye muravuga ngo nabantu cha wibaza okay iyo ngenda nkafata iyo ma place ya ma 10 million z'abandi sivyo 10 million za watu nkacanzana baba correspondent bacu ngo dukorana nawe gati muri tefranga 10 million ivine 10 million gushaka ba artiste ba dramati bande bose nkabashirako bica bigwa nko kuri nka trani 30 million muze kwinjira n'ibihumbi 10 sivyo deja hajya none kubera nta sponsor naki kuri ODB kuri nuze kuri jade mwakoma induru ngo naba cha wibaza rero okay ayonge naho nkatora ayo miliyoni y'abandi miese mbese bari nifunga ko umubosi n'umubwira ngo muraho oya ezo nibiba uramwumvisha projet hakumva ko réussite kandi jabo twakoranye bose barungutse harungutse wow Landry reka ndumega nagashavu kaduze no sponsor baranyimye sponsor nabemeye kuma sponsor bambwira ati turakwambika imipira yacu nujya mushitsi mu mwambika imipira yacu njya musina wacanteza kumbaza ati unanivarisha mupira etike ku mafaranga wampaye urumva ko nzoba nje ku branding indi company okay iyo company nayo impayangaye ujya muntu uze ndamuhangaye my god ibire abandi ati ngo wazanye basi umuntu atazwi mu Burundi atazwi mu Burundi
wahereye kuri yo mwarabipostinze mwarabipostinze kuri Isaac ibintu wowe uyibone na video si umonta amaviews yo warabonye viewers hauko zara bandi dore hakurikiye nde attention u Rwanda ruratembere kuri social media barakundana baratembere uva ko kuri social media baratembere cyane uva ko ndakubona ko umunyarwanda wabo vraiment barakundana from Rwanda umutananirwa mu Rwanda turakwemera man Landry atakorabora hakurikiye ndende uba kurikiye nibanga jewe gusama yara ibiteramo barasiko n'abapolisi ngiye kukubesha je sinzi ko mabazo bayajyabonye je najenje munyakamenge yiyemera najenje nzofumanzana amajida black bana ariko aza ngakubita kugenda basugume conseil sinaba na Diamond nzoshaka kubego ndamuzane amena jewe sinigira nihebura singira ncikine nta mafaranga nukure nta mafaranga uyifite no sponsor ariko bazoza bana nta sponsor je bampa kandi namanda zisaba kugiye ngira bo ntuma n'ivyo batabizi ubu nzokwigira dombya ati bari reka twene kwa isanga dutize imodoka atwazime gari tuje muri bar tuyivugiye jengira abonge abo twatumye ntibashi ega abantu bakubwiye ngo twene turakaze ngo mugusaba ama sponsor turarenze ngo twego we pourcentage yiwanje nizagati we ndaguha bari 20 kumbe yashize we ni bari 20% ndaguha 30 tijewe ngiye ni pum pum kavuga ati ndarosa man wazijama amashaya muri nize uraza amashaya muri nize je ndizageze gute barambye atego witegure saa 4 turagenda utora amahera mze rero sinye utora amahera kwa ndavuga ati bana kubarisha abantu natumira abantu bazima mbwa 20% yawe ni byose ndavuga ati none sasa binaferi ngabona kuza shwa sponsor ari mfisi yari sponsor yakoresha umwanya Isaac TV sponsor zabo nukuza gusa na vya binyamakuru vyandika nari nizeye baragukwevye nari nizeye bambwiye ngo ndaba amafoto atagira karite nanje cyo ndababwira ati mimonyewe brand fise page ya Facebook mufise page ya Facebook nkagira yindi tuzomenagurana uko mufise zina fise irindi jewe reka ndavyikorera mafu kandi baraje ku muryango ndababwira ati je mugira murihe ni nukuri kw'Imana ubu rero murabanya ko mushaka kuza ariko tuni ndavuga ati bareke nta gode baje kurabigena Imana igira neza baje kuraba ivyiza vy'Imana igena Imana igira neza igena Imana yibuka imbwa mugo mukamenye barinjira zoma bigenda neza kandi nta bwishime biri abarundi mwese dushikirane abarundi muba mwarashigikiye kandi sinari kuronka naho bashaka kuzana amafaranga uzana aba artiste ikindi naco ndacibutse PJ Classic Isaac kandi ndazi ni wewe nyene kuja guposta nyene je ndapostinga kuri PJ je ndapostinga kuri PJ ndabaza ikibazo kimwe kenda n'unyene reka twitara rinda kwa ata aho nyene inda kwa turabonyene kwa kuri Facebook ata abantu baje gupostinga okay mara kubwira okay kana kweri aha nyene wera wa kuri PJ kwa atari kwa postinga n'ubunye okay ndara kubwira mzee kubera iki mutagiye kwataka ba Bruce Melody yazanye na brand yiwe yose team yabo ni waje kwitegura igiteramo nta murundi yamuzanye sivyo jewe umwana wo mukamenge ndakoza akagambi ndazanye umuntu nga aho kunshigikira none ndatagushikiye mwapostinze video muhamagarira abantu kutanyitaba wabaye fahiye reka kubesha kutitaba igiteramo ngwahera abasuzuguye abarundi ngo yemo twiyagaye tuzoze ndacavuga ngo nituzoze muvuze nituzoze menye ko jewe nasohoye inoti bariko barabaza impamvu atitavye igiteramo yarabisigura sabibaza jewe bro sina franga Isaac mwashaka mutamini ndye biri mani vraiment nirudie kamenge sura mukamenye aba boss babandi ba boss batashimye ko wozi bajeje uki mu gihugu uzari banda sabibaza kinoti yabo bashizemo rero ntari kwibima reca nyibayironke wewe unasikia mini ngiye kuona ariko rero muvuze jewe narasoye inoti umurundi mwene wawe oya urumva kandi ikindi naco Landry avuga ati none uzane mu artiste ifo amenye yuko amamedia afise igaciro yarabizi na wene kandi aziko jewe je sinovyanka urabizi kwanje nari navyifuza ariko baca bakudera nagiye mu bibazo byo kumutwara kwa muganga urumva n'umunyamahanga hari ibindi mpapuro nari ndakurondera zo kwa muganga mve nani umujamo kwaruje kutavugana hoteli yonyene twamaze ukamenge
Miri kurangana igitoa $200 gusiga. $200 gusiga umimunyesa mtamwe nararaganja. Ndarari inzara rimwe na rimwe. Asiye. Nta kibazo. Landry Imana izobikora ariko biragenda neza. Undi musi muzokore bijya. Kandi wowe rero we nagutelefone. Je nivugane nawe we fresh low boss. Gusa naranse ko bon. Ikiza gusa nuko namwaca mwandika munsi amahera yo kwinjira. Cyangwa nuko nakunze. Mwaravuga ivyo muvuga munsi ngo ebana. Je kumuzigira na matara ni kuri cyane pepe ani fresh byaragize fresh. Ikindi naco. Nuzo kuvuga ko je na Ediso dufitanye ikibazo. Cyaraheze. Kugira ni kibazo na mukuru Edison ni mukuru wanje. Edison ubu yakoze zo mu Rwanda, yakoze za Rwanda, yakoze za hehe. Nogira ni kibazo nawe. Hako nawe bari karisuzuguza umwana nka jewe. Nogira yo numukura mere nk'uyu musaza. Yakoze za kiritire je narota gutangura by'amaradi. Okay. Isaac TV.